turashima tunakenguruka ubutwari novuga bwo umushikiranganje w'ubutungane mushasha kuri izi ngingo yafashe, haba ingingo yo guhagarika mu mabanga batwara amaparike ku makosa bakoze, eka mbere no guhindura abandi bayobozi b'amaparike, eka mbere n'amasentare. Twizera nanone yuko azobandanya muri iyo nzira, na cane cane kugira agwanye ukudahana ivyaha vyo bizingamitse cane igihugu cacu c'Uburundi, na cane cane kuri intwaro ituruka ku mugambwe CNDD-FDD, akanahindura ishusho y'ubutungane bw'Uburundi, na cane cane mu gukora ku bintu bikomeye cane. Uravye nk'ibiriko bibera mu mabohero y'igihugu, aho usanga abanyororo benshi baguma bafunzwe kandi bamwe barahejeje ibihano baciriwe, abandi ugasanga baguma mu mabohero batagira amadosiye, eka mbere batagira n'ibipapuro novuga bijanye n'amategeko bibafunze. Aha uburorero ntibwobura, akarorero kamwe gasanzwe twovuga n'akarorero ka Koloneli Dieudonné Dushimagize alias Gangi wo mu gisoda c'Uburundi, wewe yahejeje igihano yaciriwe itariki 21 ukwezi kwa 11 2021, mugabo gushika n'ubu akaba agifungiwe mu ibohero rya Bubanza. Nukuri biteye isoni n'agahinda. Tukanasaba rero umushikiranganje yuko ubutwara ariko arerekana yobukoresha mu gutegeka vyihuta kandi atagisabwe irekurwa ry'abantu bose bafungiwe ubusa kandi bagafungwa hadakurikijwe amategeko. Ico co bikimenyetso mbere kinahindura isura y'igihugu c'Uburundi mu makungu.